Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa gatanu itariki 28 z'ukwa kabiri mu 2025. Umuhari FDLR urwanya leta y'u Rwanda uheruka gusohora itangazo aho avuga ko wiyamiriza umugambi w'u Rwanda wo kwigarurira uturere mu buseruko bwa Kongo, kandi ko ibiriko biberayo ari inkurikizi z'ukurera amaboko kw'amakungu yirengagije imburi zatanzwe. Amashirahamwe ariko aragerageza gutanga imfashanyo y'amazi n'imfungurwa ku mpunzi z'abanyekongo zahungiye mu ntara ya Cibitoki iri ku rubibe Uburundi buhana n'igihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo. Ku nshuro ya mbere umuririmbyi w'umunyarwanda aririmba mu mudiho kavukire Lionel Ndayizeye, benshi bazi nka Lionel Sentore mu muziki, yaragiriye igiteramo mu Bwongereza. Lionel Sentore nigiyewe Rwizerangabo rwa Mugenzi Icumu Ritoneza batanagishije. Twatangiye kuririmba kera, nkeka yuko twanabivukanye rega kuko twavutse tubisanga mu muryango. Bafitiye n'ikiganiro cabaza muganga. Aya makuru ahagarariwe na Mark niyo nkuru. Idoni David vyose mu kanya Hobe Patrick Misigaro aje kudushikiriza ayavugwa kw'isi. Ibihumbi n'ibihumbi vy'abantu biriwe mu myerekano mu bisagara vyo mu Bugiriki kugira bibuke imyaka 2 iheze habaye isanganya rya gari ya moshi ryaguyemwo abantu 57. Ku mugwa mukuru Athene abantu bifunitse mu mutwe bateye abapolisi amabombe akoreshejwe na peteroli. Habaye ugutana mu mitwe imbere y'inama nshingamateka igihe abapolisi bakoresha ivyuka bikoroza amosozi mu kugerageza gushwiragiza isinzi ry'abantu. Abari mu myerekano bavuga ko barondera ubutungane mu kubaguye muri iryo sanganya igihe gari ya moshi itwara abantu yasekana nitwara imizigo hafi y'imanga ya Tempi. Bagiriza abategetsi gupfukira nta muntu numwe aragirwa n'icaha. Ubushinwa bwagirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubukangisha no gutuma bukora uko ngo butashaka inyuma yaho gukora uko butashaka muranunga inyuma yaho President Trump atangarije irindi kori rya 10% mu bicuruzwa bivuye mu Bushinwa. Iryo kori rikazotangura gukora ku munsi wa kabiri. Ni inkuru ya Maki Bristol akaba ari je nyene ndabashikiriza. Iryo kori ryiyongeye kuri 10% yari yashizwe ku bicuruzwa bivuye mu Bushinwa mu minsi iheze. President Trump yasiguye ko iryo kori rishasha ryatumwe nuko Ubushinwa butakoze ibihagije ngo bubuze umuti wa fentanyl kubandanya winjira muri Amerika. Leta y'Ubushinwa yansi ivyo yagirizwa, ivuga ko ico kibazo cabaye icitwazo cyo kubutera ubwoba. Yarahiye kugera ingere ku yindi. Mu gihe amakori yashizwe ku bidandazwa vya Canada na Mexique bitegekanijwe ko nayo atangura gukora kuwa kabiri, ubwoba bw'intambara y'urudandazwa ku isi bwongerekanye. Umukuru w'ikigo c'Afrika cyo kugwanya indwara Africa CDC yiyamirije ingingo za vuba z'ibihugu vya Amerika na Buraya vyo kugabanya amafaranga bigenera imfashanyo ku bindi bihugu. Muganga Jean Kaseya yavuze ko ibiza vy'indwara bizokwaduka muri kazoza ngo bizogorana cyane kugwanya na cyane hamwe vyo bibereye muri Afrika.
yerekanye ingene ivyaduka vya mpox, marburg na ebola vyagwanijwe ntibikwiragire cyane kuko amakungu yafatanyije. Kaseya yasavye amareta y'ibihugu vya Afrika kurondera inzira nshasha zo kurondera amafaranga no kongereza uburyo zishira mu migambi yazo y'amagara y'abantu. Aya n'amakuru ya BBC. Ishami rya ONU ryitaho abana ku isi UNICEF rivuga ko ryamenyeshejwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye guhagarika imigambi mu bikorwa vyayo vyo gufasha abari mu kaga n'iterambere. Biri mu murongo mushasha wa Amerika wo kugabanya cyane amafaranga ifashisha ibindi bihugu, kandi n'ayandi mashami ya ONU agiye kuronka amakete nkayo, ariko urugero rwayagabanijwe agereranywa kuba 90% yayo Amerika yatanga rwashegeshe amashirahamwe afasha. UNICEF ikaba igabisha ko ngo igitigiri cy'abana bapfa kizokwiyongera. Ni inkuru ya Imogen Fox ari Geneve. Mwumva inkuru ya Imogen Fox ari i Geneve. Ihagarikwa ry'inkunga ya Amerika ryari ryaramaze kugira ingaruka mu bikorwa bya UNICEF, uhereye ku ifungwa ry'ibigo by'ubuvuzi muri Haiti ndetse n'igabanuka ry'ibikorwa byo mu rwego rw'uburezi ku bana bo muri Libani. Ariko guhagarika inkunga ya Amerika bihoraho, umwaka ushize yanganagara 47% by'ingengo y'imari ya Loni mu rwego rw'ubutabazi byaba ari akaga. Ishami rya Loni rishinzwe kurwanya sida UNAIDS naryo ryamaze gushyikirizwa ibaruwa y'ihagarikwa ry'inkunga bimwe mu bigo byaryo bifasha kwirinda sida muri Afurika bikaba bigomba guhagarikwa. Ishami ryita ku biribwa ku isi ryahagaritse itangwa ryabyo mu duce twa Sudani twugarijwe n'inzara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko gahunda z'inkunga zitari mu nyungu zazo z'igihugu. UNICEF ikavuga ko ihagarikwa ry'inkunga rizahitana ubuzima bw'abana. Ingabo zigwanira ku ruhande rw'igisirikare ca leta ya Sudani zivuga ko zategereye ibikoresho bitari bike vya gisirikare vyari bigendewe ingabo bahanganye nazo za Rapid Support Forces canke RSF mu mfunyafunyo. Zavuze ko urukurikirane rw'imodoka zitwaye ivyo bintu ngo zahagarikiwe muri Darfur ya ruguru, aho RSF imaze igihe igabira ibitero mu mugwa mukuru w'iyo ntara El Fasher. RSF yahakanye ko ata bintu vyayo vyatewe. Kuwa kane umukuru w'urwego rwa ONU rujejwe uburenganzira bwa zina muntu yavuze ko Sudan iriko iragwa mu manga mu gihe abantu barenga 600,000 bashobora gupfa kubera inzara. Nina urakoze Robert Patrick Misigaro kuri amahoro y'inzu dushikiriza. Muradutunga twagize akabazo ku buhinga bw'ivyuma. Amakuru yacu tuyahere ku bigwano iri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Umuhari FDLR urwanya leta y'u Rwanda uheruka gusohora itangazo aho uvuga ko wiyamiriza umugambi w'u Rwanda wo kwigarurira uturere mu buseruko bwa Kongo. FDLR ivuga kandi ko ibiriko birabira mu buseruko bwa Kongo ari inkurikizi z'ukurera amaboko kwa makungu yirengagije imburi zatanzwe. Muri iryo tangazo kandi FDLR ivuga ko umuti wonyene ku bibazo biri mu karere k'ibiyaga binini ari uko buri leta yoganira n'abayirwanya. Leta y'u Rwanda yagiriza FDLR gukorana na leta ya Kongo kwibasira abatutsi mu buseruko bwa Kongo no kugira umugambi wo kugaruka kubahohotera mu Rwanda. Izo zikaba ari nazo mpamvu ngo yarungitse abasirikare muri Kongo mu ntumbero yo kwirindira umutekano. Mugenzi wanje Robert Patrick Misigaro yavuganye n'umuvugizi wa FDLR Kirengoma atangura mubaza uruhara bafise muri izi ntambara ziri mu buseruko bwa Kongo. Intambara ziri kubera mu hano nyine turimo turazirebera nyine nta ruhare tuzifitemo namba, gusa nyine sibyo ko natwe araho bitugiraho ingaruka kuko natwe turi muri iyo zone, naho ubundi ubwo turimo turabirebera aho turi mu birindiro byacu, ariko ntibuza rimwe na rimwe kuko hari igihe nyine izo ngabo z'u Rwanda na M23 nyine bagera muri hafi y'ibirindiro byacu, ubwo bikaba byaba ngombwa ko natwe turasana, ariko ubundi turimo turabikurikiranira hafi nyine birumvikana ibiri kubera mu karere kuko ni hafi yacu. Ariko u Rwanda ruvuga ko muri gutera intege igisirikare ca Kongo ko namwe muri mu ntambara zeruye.
munyamakuru twabivuze kuva kera rwose ntabwo urugamba Kongo iri kurwana n'u Rwanda ntaho ruhuriye n'urugamba twe dushyize imbere mu by'ukuri icyo duhuriyeho na leta ya Kongo ngo twabisobanuye nuko twese dusa naho dufite uwo mwanzi umwe uva mu Rwanda akaba twibasira akibasira na Kongo ariko ubundi mu mirwano nyirizina ntaho tuba duhuriye n'ingabo za Kongo turwana ari uko natwe badusanze mu birindiro byacu mu rwego rwo kwirengera no kurengera impunzi zacu. Niba atari ibanga ivyo birindiro mu Rwandiramwo n'izo ngabo z'u Rwanda na M23 nk'uko bivuze ni hehe? Twarabisobanuye ntabwo nakubwira ngo position ya gisirikare yanaka meme urumva ni mu rwego rw'ibanga. Icyo nakubwira nuko turi mu burasirazuba bwa Kongo kandi nyina y'imirwano iri kubera nk'uko mbikubwiye tukaba turi mw'ibyo bice. Leta y'u Rwanda ivuga ko muteje ikibazo cy'umutekano ku gihugu cy'u Rwanda ari nimwe mu mpamvu ituma ifise abasirikare aho muri Kongo ivuga ko ari abo kwirinda umutekano. Mu by'ukuri urwo n'urwitwazo rwose ntaho bihuriye n'ukuri kuko twebwe nk'uko duhora tubivuga icyo twimije imbere n'ibiganiro na leta ya Kigali ibyo rero bavuga ngo tubugarije igitutu dushaka kubatera dushaka kubarasaho ntabwo ari byo ahubwo ni ya mayere yabo bakomeje gukora none se ahubwo iyo bari kwirukanka iyo hose muri za Sud Kivu bageze iyo bageze muri za Ruberu aho hose FDL zirahari murabona ko amagingo ya ngaya amahanga akomeje kubutsa igitutu ababwira ngo nibaze ku butaka bw'abandi ubundi se mu mategeko mpuzamahanga ari igihugu cyemerewe kujya kurindira umutekano wacyo mu kindi. Hanyuma kuba kandi leta y'u Rwanda na M23 bavuga ko mwebwe muteje ikibazo abaturage b'abatutsi bari mu buseruko bwa Kongo cyo kimwe n'abari mu Rwanda mwebwe ivyo nka FDL mubivuga kwiki? Umunyamakuru rwose nongere ndikubwire urwo n'urwitwazo urabona na mbere n'icyo na 6 na 7 baje bavuga ngo baje kurengera abanyamurenge ubwo naha ngaho hose murumva nyine ya madiskuru ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga arimo kugenda avuga atabaza ahubwo ni ikibazo bafite nyamukuru gikomeye bashaka kujustifia impamvu ingabo zabo ziri muri Kongo ariko nacyo kikaba kitemewe. Abo batutsi bavuga rero ni ukubesha kuko hari nabo tubonana nabo niyo muri Sud Kivu barahari na hehe donko ni rwa rwitwazo ni ya sura yo muri 1996 n'ubundi bashatse kugarura mu rwego kugira ngo bakunde bareke ubutaka bwa Kongo n'iriya piyaje. Kindi leta y'u Rwanda ibarega kandi ivuga ko muri umutwe idashobora kuvugana nawo nuko ivuga ko muri mwebwe ngo harimwo basize bakoze genocide mu Rwanda. Nk'uko rero n'ibibazo bya mbere nabigushubije byose leta y'u Rwanda ishakisha uburyo bushoboka bwo kugira ngo izishimishe amahanga. Harya abo bagenosideri bavuga baturimo uzayibaze abatuvuyemo deja batahutse ko atari bo bagaruye hano ku butaka bwa Kongo. Ikindi bagaruwe nande umuntu utari wacu na leta y'u Rwanda barimo benshi cyane n'amazina menshi rwose cyane naguha n'igishushanyo cy'abarenze n'amagana. Ubwo rero ukibaza niba aba F aribo bagenosideri aho ukibaza abo ngabo batahuye uko bahita babagira bere bakabagarura muri Kongo. Ayo ni amayere rwose nk'uko nabikubwira kandi cyane gatozi igihe cyose umuntu ataracibwa urubanza kumwamira genocide uba wibeshe. Yari Kirengoma umuvugizi w'umuhari FDLR. Tugume mu karere k'ibiyaga binini muri komine Rugombo intara ya Cibitoki ku rubibe Uburundi buhana n'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo impunzi zirabandanya guhunga intambara zihuza leta ya Kongo n'umuhari wa M23 amashira hamwe ariko aragerageza gutanga ifashanyo y'amazi n'imfungurwa ni nkuru ya mugenzi wacu Siriake Muhawe nayo yishikiye ku kibuga c'umupira w'amaguru cha Rugombo ahari ikitigiri kinini cizo mpunzi. Aha ndi ku kibuga c'umupira ca Rugombo hashikiye impunzi nyinshi cyane muri komine Rugombo gusa hari impunzi zirenga ibihumbi 42 ariko nyinshi ziri ngaha ku kibuga ca Rugombo. Aha mpagaze hari imodoka yazanye amazi meza ndabona abagore baje kuvoma nibo tugiye tubanze tuganira. Ikibazo kidukomereye nuko buraho turara imvura iguyica yinjira mu ihema tugaca tuburaho turyamika inga turazironka ariko ntizikwiye ku bantu bose baki bararonka abandi bakabura banapata bengine banakosa. Ubu tuba turagenda tugana aho uyu mupfasoni aba n'ahantu ubona yuko ari atamuntu ashobora kwinjirayo ahagaze n'ahantu hagufi cyane hato cyane buryo ubona yuko habaye abantu bamerewe nabi cyane mu bangaha muri bangahe. Aha tuhaba turi 12. Ku kibazo cy'ibifungurwa ishyamwe ARD rikorera fasha mu guteka indya zizo mpunzi umwe mwitwa abantu Ndayisaba Arcade amushinzwe ikihe gikorwa
twashinze ibikorwa cy'uko twakira bene wacu mu kubahereza ifungurwa mu kubahereza amazi. aha rero muraza kubagaburira bose n'ubu babona ko two turabagaburira tugenda ku ihema umuntu uko afise famiye tukamubaza afise abantu 10 ntashobora kumenya n'umuntu afise abantu 2 nabwo bari mu ihema baraza bagatoroshe mu basanga tubasaba ku mahema tukababaza amafamiye bafise barakwigwa bose muri rusangi barakwigwa n'ubwo utunege tutabura kuko abinjira ntibamenyekana kwizo ngwane zose yabifungurwa yaba amazi canke utuzu twasugumwe twaganiye n'uburongoye ikigo ONUPRA gishinzwe kwakira impunzi aratubwira uko bariko baragerageza gufasha kugira ivyo bibazo bitora inyishu. Nitwa Richard Uwimana abandi umuhuza bikorwa ku gihugu mu kijejwe gukingira impunzi hamwe n'abatagira ubwene gihugu. Ubu mwege muriko murakora igihugu cyafise ibyo kiko kirakora. Murabona ko bariko baragerageza gukora ko bashoboye kose aba bantu nivyo barabakiriye baragerageza kubereka aho baba ku mpande muravye ngaha haba muri stade haba no hajya hanze haba mu ntwaro bagerageza gufasha kugira ngo bashobore guhimiriza abene gihugu kugira ngo bashobore kuraba ukuntu bafasha abantu nta mujya neza gushika uyu munsi arabashikako uyu munsi niba abantu bari ngaha nuko igihugu cyafashije kugira ngo abantu gushika n'uyu munsi bari ngaha impunzi ziri mu komine Rugombo mu ntara y'Ibitoke zirenga ibihumbi 50 uko bukeye uko bwije ziguma zishika ari nako ibintu byankenerwa biguma byiyongera mu gihe amashuri hamwe ataratangura kuza kuzifasha. Sefiyake Muhonayo ibisiga huza miryango mu Rugombo mu ntara y'Ibitoke. Urakoze Siriake Muhawe nayo ni saa 10:46 muri studio za BBC London ni saa 10:46 nyene mu Rwanda no mu Burundi amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Unaho tuja mu makuru y'umuziki tuyafatiye ngaha mu Bwongereza. Lionel Ndayizeye benshi bazi nka Lionel Sentore mu muziki n'umuririmbyi w'umunyarwanda aririmba mu mudiho kavukire. Uyu muririmbyi aheruka gusohora mu kwezi guheze urukurikirane rw'indirimbo 11 yise Uwangabiye. Mu mpera z'iyindwi iheze yari yaje gutaramira bamwe mu banyarwanda baba mu Bwongereza mu birori vyitiriwe Rwanda Cultural Day vyabereye mu gisagara ca Nottingham. Naramwegereye ntangura ndamubaza ingene yatanguye umuziki wiwe. Yemwe basare mucigatiringashya twambuke Nyabarongo tugende tugere kw'ijuru rya Kamonyi kwa sogokuru ubyara mamu ubyara Lionel Sentore ni jyewe Rwizirangabo rwa Mugenzi Cumutoneza batanagishije nkaba nitwa Ndayizeye Lionel. Twatangiye kuririmba kera nkeka yuko twanabivukanye rega kuko twavutse tubisanga mu muryango wacu wose n'abahanzi harimo Tonto Masamba harimo Jules Sentore harimo Ruti Joel harimo Gatore Yannick utazi kuririmba azi guhamiriza. Lionel Sentore asanzwe aririmba mu mugwi witwa Ingangare aho aririmbana na mugenzi wiwe yitwa Uwizihiwe Charles. Atanguye kuririmba kinyamwuga mu 2002. Ubutumwa buri mu ndirimbo ziwe nubuhe? Ubutumwa buri mu ndirimbo ndirimba harimo gukunda kumenya umuco w'iwanyu no gukunda igihugu. Uyu muvyeyi w'abana babiri aheruka gusohora mu kwezi kwa mbere urukurikirane rw'indirimbo 11 yise Uwangabiye. Ni kubera iki yise Uwangabiye? Uwangabiye ndirimbamo abantu benshi, ndirimbamo ababyeyi banje, ndirimbamo umugoboka w'urugamba. Nibo bantu nakoze iyo ndirimbo nibanzeho cyane kuko bafite icyo bavuze kuri jewe. Uwangabiye nkawe uzongera ungabire uwampaye inka y'ineza mwitubura indi nzagiragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye urukundo n'uwangabiye nkawe ndacyabatashya. Yangabiye
inka nziza ngo ndinga naho yirahira uwamugabiye umwuga wiwe wo kuririmba ntuzemwe intambamyi avuga ko bigoye kuronka abahinyanyuzi b'umudiho kavukire ku mwanya ahasanzwe baba mu Bubirigi. Inzitizi mpura nazo nizo kuba ntasohora indirimbo nk'uko bikwiye mu gihe gikwiye, kuko hano kugira uzabone abaproducer kandi bazi injyana dukora biragoye, kuko dufite umuproducer umwe mu gihugu cy'Ububirigi ushiduka rero afite abantu benshi kugira yo nawe azaguha umwanya uhagije nk'uko wo byifuza biragorana. Lionel Sentore asanzwe akora ibiteramo mu Rwanda no mu bindi bihugu by'Iburaya nko mu Bufaransa no mu Bubirigi. N'ubwa mbere agira igiteramo mu Bwongereza. Ni by'agaciro kandi ndashimira abantu bantumiyemo bangiriye icyizere, binyereka yuko ibyo ndimo gukora bifite aho biva bifite naho bigera. ujyana amayaga yose uriyo mu butansinda bamukwasire munonga bamutwara cipolisi bamugarura cipo yanga yananga mikono yagenda umwarumara ingoro yarakabungwe iyo wanyurerega Uwo yari Lionel Sentore mu kiganiro c'imvo n'imvano cejo kizoba kivuga ku muhamirizo w'intore mu Rwanda. Ni nyuma yuko mu mpera z'umwaka uheze ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku bumenye n'umuco UNESCO ryashize umuhamirizo w'intore z'u Rwanda mu murage ndangamuco udafatika kw'isi. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mutegurirwa kandi mugashikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza ay'imikino uyu munsi Nyahere mu mujyi wa Huye. Umubirigi Duarte Marivote ukinira ikipe ya UAE ibihugu byiyunze by'abarabuniwe wageze ku murongo yasize abandi hano mu mujyi wa Huye, ahita yegukana agace ka Tour du Rwanda kavaga i Rusizi kugera hano ihuye ku ntera y'ibirometero 144. Hagati aho ariko Joris Delbove w'ikipe ya Total Energy niwe ukomeje kwambara umupira w'umuhondo, bisobanuye ko ariwe ukomeje kuyobora isiganwa. Abakinnyi bo mu ikipe y'u Rwanda bari kugenda bakusanya ibihembo by'intego zashyizwe mu nzira, ariko bakananirwa gutsinda agace. Ahandi umutoza wa Fenerbahce Jose Mourinho yahagaritswe gutoza imikino ine ndetse acibwa n'amande ahwanye n'amapaundi ibihumbi 35 n'$198 kubera amagambo yavuze nyuma y'umukino wo kuwa mbere wahuje ikipe ye na Galatasaray. Mourinho yanenzwe n'ikipe ya Galatasaray kuvuga amagambo y'ivangura nyuma y'umukino wa derby ya Istanbul. Amakipe yombi kuri uwo mukino yanganyije ubusa ku busa, umukino wasifuwe n'umusifuzi wo mu gihugu cya Slovenia nk'uko byari byasabwe n'amakipe yombi, ariko umusifuzi wa kane akaba we yari umunyaturukiya gusa. Jose Mourinho mu kiganiro n'abanyamakuru yumvikanye anenga bikomeye abasifuzi bo mu gihugu cya Turukiya. Jose Mourinho w'imyaka 32 yinjiye mu cyumba cy'abasifuzi abwira uwo munyaturukiya ati iyo uza kuba ari wowe wasifuye uno mukino ibara ryari kugwa. Ejo kuwa kane ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Turukiya ryemeje gufatira ibihano Mourinho bibiri bitandukanye bigendanye n'imyitwarire ye. TFF ishinja Mourinho gukoresha amagambo ateye isoni kandi yo gusebanya ndetse no gushinja umupira w'amaguru muri Turukiya ngo ko urangwa n'akaduruvayo. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kw'isi yose. Urakoze Yves Bucyana. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro c'abagore mushikirizwa ikiganiro c'abaza muganga murantunga mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Ni ikiganiro tubasubiriramo. Infantile colic cyangwa icyo mu nda ni uburibwe bukunze kwibasira abana bakivuka. Ababyeyi rero bakunze kugira impungenge kuri icyo kibazo, ariko Dr. Rigani Nsinzi arabahumuriza.
infantile colic cyangwa se icyo mu nda ni uburwayi bukunze gufata abana hagati uhereye ku byumweru 3 kugeza ku mezi 3-4. Iyo tuvuga ngo icyo mu nda si uburwayi wenda buterwa n'inzoka zo mu nda cyangwa se ngo virusi runaka cyangwa bakteri, oya ni uburwayi bw'uburibwe bw'umwana mu mara bitewe n'impamvu wenda turi buze kugeraho. Rero izo mpamvu ni izihe? Ni ukuvuga ngo impamvu nyamukuru ntabwo ziramenyekana neza nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, ariko hari impamvu zimwe na zimwe dushobora kuvuga dukeka ko zitera icyo mu nda. Harimo kuba umwana akiri mutoya amara ye ataramenyera kwakira ikigiye mu nda cyose, rimwe na rimwe kwa konka bigatuma ya mashereka ageze mu mara no mu gifu ababara aribwa. Iyo ni impamvu imwe twavuga iri nyamukuru. Indi mpamvu kwa kundi umwana aba yonka, hari igihe akurura yafashe imoko nabi, noneho yakurura amashereka kwa kundi imoko itari mu kanwa neza ifashe, hakinjiramo n'umwuka icyo twita amagazi. Cyane muzabyumva umwana yonka hari kuzamwa amajwi akurura. Rero ayo magazi yageze mu nda aja mu mara, hagasana n'ibituma aribwa cyane kubera ko harimo amagaze menshi. Izindi mpamvu nyinshi ntizimenyekana. Hari izindi mpamvu bavuga ko wenda umubyeyi ashobora kurya nk'ibiryo agiraho nk'ama-allergie cyangwa se nawe bitamugwa neza. Niba umubyeyi byamuguye nabi n'umwana nawe kubera ko aba yonse mu mashereka nawe bikamugwa nabi. Iyo nayo n'indi mpamvu bagerageza kuvuga ko bishobora kuba bituruka no ku mubyeyi. Hashobora kuba n'izindi mpamvu z'uburwayi bw'umwana wenda arwaye mu mara yandi bisanzwe, ariko ubwo turavuga icyo mu nda, umwana aba yariye yonse ameze neza atarwaye nta muriro nta kindi kimenyetso na kimwe cy'ikibazo cy'ubundi burwayi afite, ariko akaba ari umwana urira gusa cyane cyane bavuga ko arira ku munsi akaba yarira birenze amasaha 3, hanyuma amasaha y'umugoroba cyane ayo mu ijoro umwana, iyo niyo twita kuvuga afite icyo mu nda. Bigira abana bose cyangwa twavuga ko umwe mu bana 4 bishobora kumushikira. Urumva ko ntago ari bakeya, cyane ko nyine muri iyo minsi yabo ya mbere yo kubaho guhera ku byumweru 3 kuzamura kugera mu mezi 3-4 nibwo usanga icyo cyo mu nda kibabangamiye cyane. Hari ikibazo cy'ubuzima bishobora kubatera? Nibyo koko iyo yariza ashobora kunanirwa, ariko nta kindi bishobora kumubangamira ngo wenda abe yaremba, nta kindi kintu bishobora kwangiza ku buzima bw'umwana. Ese yatangiye kurya ibiryo bikomeyeho nticaza ko wumva amara nabwo aba yinjiye navuga mu kindi cyiciro? Ubundi twemera ko umwana atangira guhabwa ibyo ibyunganira konsa ku mezi 6. Rero akenshi usanga iyo umwana atangiye kurya no guhabwa amaji n'ibikoma, hari ibindi bibazo nabyo bishobora kuziramo bitewe n'iyo mirire mishya umwana atangiye, ariko mu by'ukuri cyo mu nda cyo usanga hagati y'ayo mezi 3-8 kiri kurangira. Hama umwana uburibwa gutyo hari ikintu mushobora kumufasha? Nta muti ufatika uzwi uvura icyo mu nda. Nibyo koko no mu kiganga hari imiti y'amasiro rimwe na rimwe dushobora gutanga igabanya ubwo bubabare, nayibaho pe yunganira, ariko usanga kenshi bigenda byikiza byonyine gahoro. Rero twebwe tuguha inama uko ugomba konsa neza, tukakubwira ko ushobora koza umwana utuzi dushyushye cyangwa se akazuyazi, so umwana akaba yakoroherwa. Ikindi gifasha abana usanga wenda nko kumukorera massage, kumukandakanda bunda, ukaba wamusiga utuvuta ukamworohereza mu nda, so ibyo nabyo birafasha. Ukamuryamisha nyine position imufasha, niba ari ukubika inda cyangwa kumuryamisha umusaya, cyane ko arizo position twemera, nubwo bufasha akenshi dukunze gutanga. Muganga Rigana Intsinzi watubwiraga ku buribwe bw'abana bakivuka bita icyo mu nda. Ni naha rero dusoreje, twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo. Ikigali n'ugasanuka babaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeneza. Urakoze Yvette Kabatesi na Rigana Intsinzi, mwariko muraganira. Amakuru y'uno munsi rero agarukiye ngaha, ariko imbere yuko ndabasezera tubibutse ko ejo muzokumva ikiganiro c'imvo n'imvano. Ku munsi w'Imana muzokumva ibice bibiri by'ikiganiro by'igikino cy'urunana twabashikirije muri nondwi. Mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Darcy. Mwarakoze kwana natwe muri nondwi. Mugire weekend nziza mwese.